abantu musenga Imana, nta munsi numwe Imana izo kwigera igukondana canke ngo ibone kumeze nabi upfukamye ugomba gushishoza ngo umenye ukuri ko gukora ivyigomba. Ndihagira umuntu numwe azobabesha igihe cyo zovuga uti Imana, umutima wawe ukaba ugomba kumenya ukuri, ukaba uri kushishoza ugomba kumenya ukuri. Imana ndizoguhinda na gato, ahubwo izokora ngo umenye ko ukuri kwamenyekanye. Impamvu hajya Satani bari karakora ngo ntushishoze kugira ngo agire gute atsinde ivyiwe biba ari byo bikoreka. Igihe cyose ukekeranije wumva umutima wawe uti Imana, ngomba gukora ibintu vy'ukuri kabisa, ngomba kumenya ukuri, genda imbere y'Imana. Ndagira umuntu agutera ubwango akubwire ngo urakekeranije. Hari n'ubundi buroro bw'abandi benshi vyagenze uko, bagomba kumenya ukuri, barasenga Imana ibayishurira ukuri. Umusozi n'agatumba byo kwishira hejuru bikwiye kuringanizwa. Ibi kenshi biraba mu ngo, mu bantu bubatse. Twebwe abantu b'abagabo bikatugora. Burya mu rugo naho uzo kwicisha bugufi gushika hano hasi, nta kintu na kimwe kiriho gishobora kugukura ku icubahiro c'umugabo. Nta kiriho, nta cabayeho, nta kiriho, nta nikizoza. Kuki? Nukuvuga ngo ico cubahiro ufise, umuntu wese icubahiro afise, yaba ari umukenyezi, yaba ari umugabo, ico cubahiro nukuvuga ngo categetswe n'Imana. Nta mpamvu rero kenshi nariko ndigisha ingo n'imiryango, ndiko mvuga ibintu bijanye no kurera abana, ndabwira nti mw'abagabo n'abamama, igihe mu rugo hageze igihe utangura kubwira umwana ngo mbe urazi uwo ndiwe, ibintu biba vyabaye nabi. Nimba umwana hari ibintu yakoze ukaba uri kumubwira mubaze ngo mbega urazi uwo ndiwe, nababwiye nti ujya mwana ivyo bintu yabikoze azi uwuriwe. Niwe kuratuma umwanya mubwira ngo urazi uwo ndiwe, sivyo? No mu kazi umaze gutangura kubwira abantu ngo mbe murazi uwo ndiwe, ibintu biba vyanse. Turi kumwe? Nimba ari ubugarariji bakoze babukoze bazi uwo uriwe, reka kwigurira rongera kubibabarira, barabizi. Reka ngubwire icubahiro Imana yaguhaye, sivyo? Niwe ucisha bugufi kizobamwe umugisha mwinshi cyane. Nta kintu na kimwe kiriho gishobora gukwa ico cubahiro Imana yaguhaye, kuko hari sinzi gane umuntu bivuga mu Kirundi, mu Gifaransa ari ijambo décrété. Ça a été décrété par Dieu. Nukuvuga ngo categetswe, categetswe n'Imana. Nta muntu rero ari haza kuvuga ngo iki kintu ndigikunda. Mu ngo kenshi abadamu nibo bajejwe ibikoni, sivyo? Ngababwira nti mwaba pastori mwigishe abadamu ntibatererane igikone ababoyi. Yego nibakora ko kazi, mugabo ibintu byo mu gikoni bibazwa nde umudamu. Nukuvuga indya rero zitekwe ziryohe. Abadamu bose muri hano, umuntu umwe wese bahaye aguhaye ikiro c'umuceri, kagenda ati genda mukinjike kino kiro, hanyuma mutuzanire dufungure. Turi kumwe? Vyoza biryoshe cyo kimwe. Narasabye abapastori ubwo bumenyi babwigishe abadamu bamenye guteka neza, ntihagira abagabo basubira kuja kwifuza kuja kugira igeze atezwa n'abandi badamu handi. Sivyo bisambura ingo. Yagiye handi arari imvugo ati izi mvugo ko ziryoshe gusumba izo murandya ngaha. Kubera iki? Hariho ubumenyi bubuze. Gikomye cyose mariko we ngambwo gikoni bimeze. Nukuvuga ngo n'abafise abakozi, umudamu ategerezwa kuba afise igihe cyo gusuzuma ibintu ingene bigenda mu gikoni. Indya zazigiye canke bakazirengura umunyu urenze, niwe agomba kubaza gusaba imbabazi ko niwe yaragize gute yarabijejwe.
umugabo yaraza kumenya ko umudamu atari we yarari mu gikoni, mugabo hariho ubumwe n'imigenderanire bikomeza hagati y'abo bantu bubatse, arokoneje akavuga ati jewe burya rero nije narinjejwe ibinaho vyononekaye vyanyononekanye, nije narinda bijejwe. Umugabo arabizi ko urya mukozi ari we yabikoze, mugabo kumva kuri responsable mu rugo w'ivyo bintu navyo bifise agaciro kanini ya cane.